Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane aho abanyagihugu bategereje urukiza kuri Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere, aho bavuga ko akwiye gukora ikintu gikomeye kugira ngo abarundi basubire kubona ifumbire, mu gihe abarundi barishe ifumbire ariko gushika uyu munsi bakaba batarigeze bayibona, bakaba babajwe nuko uwarishe umufuko w'ifumbire ari guhabwa ibiro 5, ariko bamwe n'abandi bakemeza ko ibi byose byaturutse ku bukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye, kuko yakoze amanyanga ashoboka yose kugira ngo yake fomi abari basanzwe bayirongoye, harimwo na Ziranotse, hakazamo n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, ndetse akiyongeraho umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi bikaba byarateje ikibazo gikomeye cane ndetse bigashaka no gusambura igihugu cyose, kuko ibi bihangange byararahiye birarengwa bivuga ko Ndayishimiye adashobora kugira uruhara ndetse adashobora kubambura fomi ngo bihangane, mu gihe Ndayishimiye nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo abambure fomi, dore ko yari yarabanje gukora ibishoboka byose kugira ngo abace intege, kugeza naho Bunyoni apfunzwe ku karenganyo, aho benshi bemeza ko ibyari bikakwiye kuba bipfunze Bunyoni atari byo bimupfunze, ahubwo ko yapfunzwe ku gikenye cya Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kwigarurira ibye harimo na fomi. Ibi byabaye ikibazo gikomeye cyane ku Barundi, kugeza naho Abarundi uyu munsi bategereje urukiro kuri Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Hari byinshi Gervais Ndirakobuca yatangaje, ndetse akaba ari ingingo zikomeye cyane zaba zafashwe, ndetse akaba n'amakuru avuga ko Ziranotse urongoye fomi umwanya uwo ari wose ashobora gufatwa agapfungwa, ariko benshi bakemeza ko ataco bishobora gukemura, ahubwo ko nyabona arirwana ndetse ari ibihangange biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bikore amanyanga nk'ayo byamye bikora, ariko bikaba biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu batari bakeya. Ni byinshi tugiye kubashikiriza bijanye n'ubunyonyezi buriko burakorwa, ndetse tukaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba muri no minsi, aho Abarundi babuze ifumbire, ariko byose bikaba byaraturutse ku begito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye utwitwararika abanyagihugu, ahubwo nyabuna witwararika akarwi gato cyane kamaze igihe kitari gito karongoye igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye kuri iyi ngingo tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akanika ko keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe bitoroshe kuri Fome na Ziranotse, ibi byose biteje ikibazo gikomeye cyane ku Barundi, kugeza naho abanyagihugu babuze ifumbire kandi baramaze kuyiriha. Imbere ya 2015 umudandaza Adrien Ntigacika batazira Ziranotse ntiyari azwi mu bagwizatunga bakomeye mu Burundi, ariko mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza guhera 2015 gushika 2020 izina Ziranotse ryaramamaye mu gihugu, rihinduka akarorero k'incamamare mu butunzi. Ihinguriro ryiwe fomi ryubatswe muri ico kiringo nyine ryaje ridasanzwe, ihinguriro rigenderwa cane n'ibihangange cane cane Nkurunziza na Bunyoni. Ihinguriro ryavugwa cane mu majambo y'umukuru w'igihugu, kugera aho umuntu yayoberwa ko ari ihinguriro ryigenga canke ko ari irya leta. Ariko muri aka kanya nyine fomi
yavuga ko byinshi kandi ikaba igiye guhura n'ingorane zikomeye cyane kuko Ndayishimiye ari gushaka kuyegukana ariko bikaba biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku barundi bato bato dore ko ibyegeranyo bikorwa byerekana ko Uburundi aricyo gihugu gifise abanyagihugu bashonje gusumba ibindi muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ivuka rya FOMI ryavugwamwo inyuruzwa ry'umugwizatunga Evariste Nyandwi batazira Markwi, igandagurwa ry'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru, ubusuma bw'amafaranga ya leta bwoba bwakorwa bushigikiwe na Nkurunziza, abandi bagyita ihinguriro rya Nkurunziza na Bunyoni. Muri kino gihe amakuru ya FOMI na Ziranotsi ntiyifashe neza. Imanza z'abakozi ba FOMI zirakomeye mu butungane kandi zishigikiwe n'ubutegetsi. Amatohoza akomeye ariko arakorwa ku mamiliyaridi yoba yarateruwe mu kigega ca leta akajanwa muri FOMI. Perezida Ndayishimiye arakunze kuvuga abagwizatunga bahawe amadolari ya BRB bakayakoresha ibindi. Amasoko yacu yemeza ko mubo Ndayishimiye avuga harimo na Ziranotsi. FOMI yagirizwa gutanga ubuzi ku bategetsi birakanywe na Ndayishimiye, inakekwa kuba inkingi ikomeye ya General Bunyoni. Muri kino gihe FOMI yabaye urubuga rushasha rw'intambara iri hagati y'abitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza n'abitwa ko bayoboka Evariste Ndayishimiye batazira Neva, umugabo ushaka gukira ku ngufu kandi umugabo ushaka gutembya igihugu ariko we akibonera akafaranga. Muri kino gice ca mbere turababwira byinshi biriko birakorwa na Ndayishimiye kugira ngo yambure FOMI abari basanzwe bayegukirwa, kandi akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo FOMI igihingura ifumbire ijya mu mahanga aho azajya yibonera amadolari aho kugira ngo ijye mu bene gihugu. We akavuga ko iby'abarundi bitamuraba naho ari we ubarongoye. FOMI isa n'incamake y'amanyanga yaranze ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Indwi ya nyuma ya Kigarama 2016 yari igenewe igikorane catunganywa n'umuryango wa Perezida Nkurunziza buri mwaka. Ico gikorane cabereye muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Umwe mu bagwizatunga bakomeye mu Rutana, Evariste Nyandwi batazira amatwi, yarasabwe imodoka zo kunguruza abantu baja mu gikorane kandi yarazitanze keretse Jeep Prado yagenderamwo. Yari umugumyabanga aterera cane Seinfeld. Muri iyo minsi Matwi yarakunda kubwira abagenzi ko yiteguriye kwimukira i Bujumbura, hariko hubakwa ihinguriro ryo guhingura ifumbire. Benshi bibwira ko ari ihinguriro ryiwe kubera yavuga ko azimuka n'iryatangura gukora. Abe bayabwiye ko yimirije kuba umuntu ahambaye cane mu Burundi iryo hinguriro n'iryatangura. Abandi bo babona ko n'ubundi ahambaye. Markwi ntiyari aziko ariko abaho iminsi yiwe ya nyuma. Umugoroba ugeze abakuru bavuye mu gikorane barataha mu mahoteli ku mugwa mukuru w'intara Rutana. Ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa 12 2016 abagabo batatu bahuriye muri bare ku Muco iri aho mu Rutana. Baboneka nk'abari mu kanama gakomeye kuko nta n'ubundi yari arekuriwe kubajamwo. Abo bagabo yari umushiranganje w'amatongo n'ibidukikije Emmanuel Niyonkuru, umugwizatunga Evariste Nyandwi batazira Amatwi, be n'umugwizatunga Adrien Ntigacika batazira Ziranotsi. Ico baganiriye ntikizwi. Ico bikoze cari gihambaye kuko babandanije inama yabo ku mugoroba wakurikiye. Kwa 29 kwezi kwa 12 2016 babagabo batatu bahuye kwa kundi nyine mu hoteli bita 3M mu Rutana nyine. Ku mugoroba wakurikiye ku migenekerezo ya 30 ukwezi kwa 12 2016 Evariste Nyandwi yitabye itelefoni y'umukozi w'iperereza mu Rutana yitwa Zashi Niyonkungeri. Agiye ngo babonane ntiyagarutse. Imodoka y'Amatwi yatowe kubukeye kuri stade mu Rutana atawirimwo. Kuva ico gihe imyaka 6 yararangiye ndetse igiye kuba myinshi cane ntawuzi uko byagenze. Igikorane ca Nkurunziza carangiye kuwa 31 ukwezi kwa 12 2016. Uwo mugoroba nyine umushiranganje Emmanuel Niyonkuru yaciye araswa atashe ku rugo iwe mu gisagara ca Bujumbura. Gutyo mu migoroba ibiri yakurikiye za nama zo mu Rutana, babiri muri bamwe batatu bazibayemwo baba barakuwemwo, hasigara Ziranotse wenyine. Abo bagabo batatu bo bari baganiriye ibijanye n'ihinguriro FOMI ryariko rirubakwa.
ntawe uzigera abimenya na rirya atamatohoza y'ukuri yakozwe nk'inyuruzwa ry'amatwi n'igandagurwa rya Niyonkuru. Uwundi yahavuye yicwa muri Ntwarante 2017 yabaye wa mukozi w'iperereza yahamagara amatwi imbere y'uko anyuruzwe, yari yitwa Zashi yo Mwungeri. No ngaho nta matohoza yakurikiye. Fomi yabandanije kubakwa umukuru w'iperereza w'ico gihe Etienne Ntakarutimana akaza araja gufata amasanamu y'abakozi bayubaka, maze bitangaza benshi bakibaza iyo ajana ayo masanamu. Ziranotse yahavuye araba umuryango amatwi arawusubiza amamiliyoni yavuga ko yasigiwe na Markwibe n'inkamyo yakoreshwa mu bikorwa byo kubakwa Fomi. Muri 2019 ihinguriro Fomi ryaruguruwe. Murashobora kumenya uko byose byagenze niba mwarakurikiye inkuru twagiye ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Fomi ihinguriro ridasanzwe. Mu ijambo ryo kungurura Fomi muri Nyakanga 2019 Perezida Nkurunziza yaravuze ko ari ihinguriro rihambaye rigira kabiri mu Burundi havuye Braludi. Perezida Nkurunziza yaragabishije uwo wese yohirahira ngo ahungabanye iryo hinguriro. Mu majambo yagiye aravuga mu nyuma, Fomi yarayigaruka ko kenshi cyane ibyo rihingura bikavugwa mu byaranguwe na leta yiwe. Bumvirije amajambo ya Nkurunziza woyoberwa ko Fomi ari ishirahamwe ryigenga canke ishirahamwe rya leta. Aho niho havuye ko benshi bibaza ko Fomi ari ihinguriro bwite rya Nkurunziza. Amezi 4 imbere y'uko Fomi yugururwa, Icesi yagendewe n'umushiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni. Ntibyari bimenyerewe ko uwo mushiranganje agendera amahinguriro. Nabyo byatumye benshi bibaza ko Bunyoni ashobora kuba ari muri bene iryo hinguriro. Narirya yavugwa mu bunyonyezi bwinshi no kwihangira ibisata by'ubutunzi. Fomi ntiyajyari ihinguriro risanzwe. Amafaranga y'igihugu agenewe kugura ibifumbire yaja muri Fomi. Ku mwaka ni amamiliyaridi menshi agenewe ico gikorwa. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwarondera ko naho amakungu yari yarafatiye ibihano leta yiwe, amafaranga yagumye atangwa n'amakungu ajanye no gufasha abarimyi, nayo nyine aca aja muri Fomi kugura ifumbire. Intumbero yindi ya Fomi kwari ukurondera ingene haboneka amafaranga mva makungu mu gushora ifumbire mu bihugu bitandukanye bya Afrika mu gihe henshi atahinguriro nk'iryo bafise. Muri iyo ntumbero ukumbure Nkurunziza yasigura impamvu amajana y'amamiliyaridi y'igihugu yoba yaterurwa avanwa muri BRB akajanwa muri Fomi. Fomi yatanguye ibonekesha ko ifise uburyo budasanzwe. Abayobozi bayo bahembwa amamiliyoni menshi ku kwezi. Mu gihugu cyose harakwiye amakuru ko umukozi wa Fomi aba ahembwa neza, ariko sibyo iyo bigeze ku bakozi bato bato nk'uko tuza kubibona mu kanya aho tuza kubaha byose uko byose byifashe. Nyuma y'izina ziranotse hanyegeye bandi. Uyu mudandaza atari azwi imbere ya 2015 ariko agahinduka icamamare mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ko niwe nyine ayo mamiliyaridi aboneka mu bikorwa bya Fomi n'ibindi bisata biyegereye. Iri shirahamwe mu ivuka ryaryo havugwa kunyuruza no kugandagura abantu ntihagire amatohoza akorwa. Koko nta bakomeye bariri nyuma. Iri shirahamwe abaronka akazi batangwa n'abakomeye mu butegetsi, ubwo nishirahamwe risanzwe. Iri shirahamwe ryaboneka ryitwaritswe cyane n'umushiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni. Ibikorwa byaryo bikavugwa mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ryari iryande by'ukuri. Rimwe mu matazirano Nkurunziza yahawe akiri ku butegetsi yari ndimwo. Iyo havutse ihinguro rishasha canke ishirahamwe y'ubudandaje rikomeye, bene ryo bagetegerezwa kumuhamwo imitahe action. Bamwe baramugabira iyo mitahe, ahandi wenyine yarazana amafaranga akagura imitahe. Guha imitahe umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bakomeye bikorwa n'amashirahamwe aba ashaka ko gukora atakiyakomakoma. Naho yanakora ibitajanye n'amategeko, akanarondera ko leta iyabera umukiriya mukuru. Fomi nayo nyine iboneka gutyo. Abategetsi bahambaye bayigirizemwo imitahe ica ihabwa amafaranga y'igihugu bitagoranye, leta inayibera umuguzi mukuru w'ifumbire. Uretse Perezida Nkurunziza tuza kugaruka ko uwundi mutegetsi avuga ko afise imitahe ikomeye muri Fomi ni General Alain Guillaume Bunyoni. Hari nk'ikinyamakuru
canditse ko abo bagabo batatu Petero Nkurunziza, Arenguiyome Bunyoni na Ziranotse bari bafise umugambi wo kugura ihinguriro ry'isukari Sosumo, ariko byose bikitirirwa Ziranotse. Haravugwa ayandi mazina nka Joseph Butore, Dewe Rurema, Domitien Ndihokubwayo boba bari bafise imitahe muri FOMI. Abo bose kandi nibo batwara inzego zagira uruhara mu kugena amahera ya leta yaja muri FOMI. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yayatangira uruhusha. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deo Rurema niwe yafata ingingo zo kugura ifumbire. Uwo tutaronse amakuru amwerekeye kandi yari mu bari mu kibanza uwo tutaronse umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe ayatangira uruhusha. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Rurema niwe ayafata ingingo zo kugura ifumbire. Uwo tutaronse amakuru amwerekeye kandi yari mu bari mu kibanza cerekeye FOMI ni General Gabriel Nizigama Batazira Tibia, kuko nk'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yari afise ijisho ku kungene amafaranga asohoka muri BRB. Ubundi mutegetsi avuga ko yari afise inyungu zikomeye muri FOMI ni Colonel Alfred Innocent Museremu. Uyu nawe avuga ko afiseyo amakamyo arenga 15 aje gukunguruza ifumbire. Kimwe mu bintu bitangaje ningene abategetsi nka bose bavuga ko bari bafise imitahe muri FOMI bahawe amabanga akomeye mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kandi bashizwe mu bibanza bibandanya gukingira FOMI. Abashikiranganji bose bakora mu bisata byerekeye FOMI bagumye mu mabanga yabo inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Iki ni kimwe mu byerekana ingufu FOMI yahora ifise mu Burundi. Ingufu ziriko zirasambuka kuva General Bunyoni abogojwe mu kibanza c'umukuru w'umushikiranganji wa mbere ndetse akanapfungwa, akaba yaraciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose, naho ibihangange biri gukora ibishoboka byose kugira ngo apfungurwe. By'ukuri naho havuga cyane Ziranotse, inyuma y'izina ryiwe hariyo ibihangange bikomeye cyane mu Burundi. Ibyo bihangange biri mu bahanganye uno munsi na Perezida Evariste Ndayishimiye, mbere bikanavugwa mu bitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Aho no kwibagira ko imbere y'uko Nkurunziza na Bunyoni bamera nk'abigaruriye FOMI, hariho abandi bagwizatunga bari barafatanije gushinga FOMI ariko bigijweyo. Turabica ko byose murabibona. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza caranzwe n'amabi menshi arimwo kwica, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kwiba amafaranga y'igihugu, kwigarurira ibice bitari bito by'ubutunzi bw'igihugu, nk'uko tubibonye muri kino gice aho tuberetse uko ifunguro FOMI ryavutse. Gusa aho bigeze ibintu birakomeye cyane. Intambara irakomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza ari nabo bafise FOMI. Baravuga ko akugira ngo babure FOMI ahubwo basambura Uburundi bwose. Ndayishimiye nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo asambure FOMI maze ayigire iyiwe. Dore ko hari amakuru avuga ko uyu bagiye gushinga irindi hinguriro rizasimbura FOMI, ariko ryo rikaza ari ihinguriro rimwegukira, ihinguriro rishobora kumuteza imbere ku rugero rukomeye cyane. Gusa abarundi batari bake baratabaza ndakugarika, bakabona ko ari we muntu wonyine ushobora kubatabara akabakura ko ibi bintu biriko birababaho, dore ko byanze bikunze aho ibintu bigeze habi cyane. Igihugu cyose cuzuye imyidogo y'abarimyi bataronswa ifumbire kandi barayirishe. Mu ntara nyinshi z'igihugu hariho abariko baratwandikira ko bamaze igihe bararishe ifumbire ariko byarananiranye ko iboneka, kandi bakavuga ko bacererewe cyane. Benshi bavuga ubwoko bw'ifumbire yitwa Ire. Intara y'umunyagihugu ari muri komine Mabanda. Uyu munsi rero habaye akamaramaza aho twatondeye Ire, hageze ko bayitanga umufuko umwe w'ibiro 50 bagaca bawugaburira abantu 10, bagaca babaka twaturesi, mu gihe waba warihiye umufuko wose ugaca utahira ibiro 5. Kibajije ko baba bashaka kwitunyuruza, baheza bavuga ko yatanzwe kuko tumaze kwakwa uturesi. Bisugura ko byamaze guhera, nyine bamaze kutwambura. Gervais Ndirakobuca ari hehe? Ikibazo kiri hehe? Twese turibuka muri Ruhuma 2020 aho ifumbire yigera kubura gutyo, ingene umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yakariye umukuru wa FOMI
Adrien Ntigacika bataziraziranotse, amuha iminsi 10 gusa ngo ifumbire ibe yabonetse. Ikibazo cyahavuye gikomera kugeza aho kiba mu byatumye General Bunyoni abogozwa muri Nyakanga 2022. None ubu General Ndirakobuca ari hehe ko asigaye anumye cyane ku bibazo bihanze abanyagihugu? Nasubire ategeke. Ntibyumvikana ko abanyagihugu bariha ariko ntibaronswe ibyabo. Ibi byose barabimutura bakavuga ko ari we ukwiye kubatabara, kandi bakavuga ko igihe atabatabara abanyagihugu bashobora gukora ikintu gikomeye cyane. Amakuru ahari ni uko ifumbire iri gushorwa muri Kongo amaze ikarihwa mu madolari, bityo umurundi akaba nta gaciro afise imbere y'ibihangange biriko biraniganira fomi. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha uko ibintu byifashe ndetse n'ibyo Perezida Ndayishimiye ari gukora kugira ngo iryo hinguriro arigire rwiwe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.